Numunezero gusubira kubana namwe bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cacu ikiganiro canyu ikiganiro c'intahe aho ikiganiro c'intahe ari ikiganiro turabira hamwe ivyo umwami Yesu yakoze ivyo ariko arakora ndetse ni ivyo ariko arakora mu buzima bw'abamwizeye mu buzima bw'abamwakiriye nk'umwami Yesu mu buzima bwabo mbega yakoze ibiki aravura ingwara arakiza abagwaye aratanga umunezero aratanga agakiza umwami Yesu akora byinshi mu buzima bw'abamwizeye na cyane cyane uno musi twaba dufite intahe idasanzwe n'intahe y'umuntu yitwa Ariko ndayiragije uwo nawe Yesu yamukuye araza kubatubwira ni mu mwanya ariko ico mwomenya n'umuntu Yesu yakuye yakijije amukuye mu ndwara indwara yari mukomereye indwara yari mubabaje ayimuha kumumenya yongera namukiza na ya ndwara uno musi arakomeye turi kumwe amahoro cyane Ariko amahoro cyane Beta murakomeye turashimira Imana kino kiganiro turaguhaye ikaze murakoze cyane twashaka kumenya Ariko tugitangura kino kiganiro cacu Ariko ninde Ariko ninde muri kahise kiwe Ariko ninde avuka kwa vyabaye turaza kuraba ngene tubivyegeranya bimwe vya kahise mugambo tubwire Ariko uwo yari kera murakoze cyane nkuko bamaze kwivuga amazina yanje ni Ariko ndayiragije hanyuma mvuka mu ntara ya Mwaro muri komine ya Ndava mu muryango w'abana indwi papa na mama n'umwe na undi muvyeyi yigeze acamwo hagati yacu hanyuma navutse mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1987 akaba ariho natanguriye n'amashuri y'intango aho nyene muri komine ya Ndava mu ntara ya Mwaro ngaho aho nabaye igice gito c'ubuto bwanje yego Ariko yakudasenga yakuriye mu bavyeyi basenga mbega Ariko ibijanye n'agakiza Ariko tavyumva muri kahise canke byukuri navukiye mu muryango w'abakatolika kuko aribo bari bahari nta sengero y'abakizwa nimwe twari dufise niyageze kuza ntitwayitahura kubera twabona bicara ku biti yashengera Pentecote tukumva ntibisobanutse kandi batubatse inyubako nziza nk'iyo twari dufise twumva bidatomoye rero urumva ubwo buzima bwacu twigeze tuba mu buryo bwo gusenga rwose twari abana bakuriye muhira mbere jewe byo gukizwa kwanje aho byansanze nkiri muto nari umuntu akaza ishavu nkaza ishavu meze nabi cyane mvuze ko kaza ishavu ari ishavu abantu bakaza mugabo bakumva ari ibintu bisanzwe mugaje nari nkaza ishavu mu rugezo ruteye ubwoba ku buryo nibuka ko nigeze gutema umwana tuvukana ndamutema aramererwa nabi arahakwa no guhwera hanyuma igihe cyose nibutse ibintu mwene ivyo nkaca niraba n'uno munsi cyane numva ko ari igikorwa gitangaje cyane umwami yakoze mu buzima bwanje kuko hari ama reaction nari maze gukora anyereka ko ibihe byanje ari bibi cyane kandi nari nkifite imyaka iri mitoya tuvuze gukaza ishavu ivyo Yesu yagukoreye twashaka duteye intambwe tuvuga ngo none Ariko ico gihe yarasenga muri katolike mbwa yagumanye ryashavu byavuye bigenda gute ubandanije ubwo buzima mbega umwami Yesu mumenye ryari byaciye bigenda gute nsubiye inyuma gato gusenga muri katolika sinovuga ko twasenga wari umugenzo w'umuryango wavukiyemo aho ku munsi w'Imana duca dufata inzira bakatubwira ati turaja mu ya kabiri cyangwa mu ya mbere ariko byuko ntaco bwiye kurayo cyo wumva ma kubera abavyeyi bavuga ati tugende gusenga tukagenda rero kenshi imbere ntitwanajayo na twagenda gake imisi twakunda gusenga bari ku Noel cyangwa ku Pasika iyo misi twasiba tukaja rero ivyo ntivyahindura ubuzima bwacu ntivyigeze bidukorako muri ubwo buzima ngo buhinduke twagumye kwa kundi kwari urugendo rutari ruto kuko urumva hageze gushwana je narashwana gose kandi nshwanye byaca biba bibi kubera ryashavu ry'abari rirerere cyane ariko rero umwami Imana yankijije ati yankijije gute yansanze he guhura n'umwami narahuye n'ikibazo c'indwara maze kugwara hari mu mwaka wa 1998 nari mpejeje umwaka wa kane mbwe mu mwaka wa gatanu w'ishure rya primaire hanyuma umwaka ukujya ku mu 9 hatangura ishure cenda
gwara ukuguru naryamye nkomeye mugabo mu kuvyuka birananira ko nshobora kugorora ukuguru ngo nshobore kuva ku gitanda nari ndyamyeko hari mu buruhuko bwari burangiye dutanguye kuja kw'ishure hanyuma rero ndibuka ko byangoye kuvyuka mama wanje ikintu cya mbere yavuze ko yaraze ko kumbure mfisemwo ubugaba bumwe yaca avuga ati wewe ugomba gusiba kw'ishure uyu munsi mugabo ntushobora gusiba ndibuka rero ico gihe mama yaragiye gukora mu byo yari asanzwe akora mu bakozi mu mirima hanyuma aragaruka agarutse asanga ndacaryamye handi nyine yansiga niho yaciye avuga ati nibyo kuri wa mwana yagwaye ico gihe rero kubera wa muryango twaba mudasenga murumva ko reaction ya mbere iciba bacavuga ati baramuroze narimse nyokuru wanje nkunda cane gose rero yaranyitaho aca avuga ati ubwo burozi ndafise umuntu ashobora kumufasha aca njana ku mupfumu anjana ku mupfumu banjyamikayo indwi yose umupfumu ariko aragerageza kumvura ariko ntivyashobotse papa wanje yakorera muri NSS i Bujumbura niho yaciye avuga ati umwana wanje niba mukure ku mupfumu umutware kwa muganga twaragiye mu bitaro vy'Igitega hanyuma Igitega ntibashobora kudufasha kubera byari ibintu byamaze kuba birebire baravuga ati ntitubone ingene tuza kumufasha abaca bangira transfer banzana i Bujumbura muri Rwakarede aho rero niyo naciye nja urugendo rwamfashe imyaka irenga 5 ngwariye muri Rwakarede ubwo buzima rero bw'ingwara bumaze gushika ndi muri Rwakarede aho nagwariye hari abaganga bankurikirana ndibuka umudokiteri yatanguye kunkurikirana yitwara inganje yarafise umutima novuga w'Imana yarandemesha yarankunda yarantera ivyizigiro akamfasha mu kwizera mugabo ntibwari mu buryo bwo gusenga kwari kwa kundi nyene uremesha ku mwana mwiza ko nzokira ko bizogenda neza mugabo rero ivyizigiro nazanye muri Rwakarede byavuye biba ingorane kuko maze kubona amazi amezi 6 umwaka umuryango utangura kudebukirwa kuza kungemurira kundaba kungwaza baca bazana garde malade muri bajya abantu baza gufasha kugwaza bakamuriha ku kwezi bice bitangura cenangura kubona ko daboro wa muryango wanyikase sigendi jenyene rero ubwo buzima urumva ko butari bworoshe aho papa yashaka kuza rimwe canke kabiri mu isomene gusa abo tuvukana baza rimwe canke kabiri mu isomene kuko bamaze kubona ko ubwa buzima bwagoranye rero muri uwo muce naragize ibibazo bidasanzwe urumva umuntu ari wenyine ari mu bitaro umwaka wa mbere bari bamaze kumbaga inshuro 2 bagerageza kumvura twita iyo ngwara nari ngwaye eri ingwara yitwa osteomyelitis chronique ni ingwara yataka igufa abaza amatama y'ikiganga baca bavyumva ivyo ari byo igufa rirabungwa rero uko ribungwa riguma ribora ricikagurika harageze igihe rero bararica tibia barayikuramwo biranka ko nshobora gukira ku rukoba hakaguma hava amashira menshi hari ameze nabi cyane barambaga inshuro zishika 5 ntibyashoboka ko hashobora gukira mu nyuma niho bageze kumbwira ko nakandi kagufa kari munsi ya tibia kitwa pelon nakone kamaze kuba kafashwe niyo ngwara byarangoye cyane kuvyakira kubera ico gihe bace bambwira ko atakindi gisigaye ari gucukuguru byarangoye kwakira byukuri urumva iyo myaka aho navuze mu mpfunyapfunyo ugo rugendo bigihe namaze bambaga basubira bambaga so 5 ku nshuro ya 6 rero bagire bambage yari iyo nshuro yo kunca ukuguru mugabo muri ako kanya hagati yo kunca amaguru ukuguru no vuga ko Imana ariho yatanga kunyerekera hari abantu baza gusohoza abantu bavuye muri vivante bakabasengera rero uwo munsi baje muri chambre nari ngwariyemo baje gusohoza umuntu baza bazanye gitari baremba gitandara c'Imana mugabo je sinashaka kuvyumviriza
gituma ntashaka kuvyumviriza inyuma gatoyi hariya ntasenga ntari bwanakize uri mu buzima bwanje bwose bwanakize nari narinjiye mu idini y'abamizirima. Rero idini y'abamizirima yari yamaze kumfata mu mutwe kandi batwumvisha ko kizira kumviriza iby'abakizwa canke iby'abakristo ko tutovyizera, kandi nanje nubwo buzima nari mfise umutima wo kuvyanka no kutavyakira. Ndibuka rero bafashe gitari bariko baravuza bariko barasengera abo bantu, jewe naca nifuka ishuka nkarenza ko nakuvurere kugira sinombe n'ivyo bariko baravuga kubera ntumva ntabishaka, kuko gusa bari kumbaza ati kubera iki utabishaka sinari kubisobanura kuko batwigisha uko. Hanyuma rero urumva uwo muntu aravuga uwo munsi ararengana, ariko iturigira kabiri bagarutse hajemwo Apollinaire habona Imana aje gusoza uwo muntu, amusoje aramusengera. Muga muri kwa gusenga basubira gufata ca gitari bararirimba. Muga uwo mwanya bariko bararirimba avugamo ijambo ry'ivyizigire ryo gutera intege abagwayi, muga bibwira abantu bose twari babiri muri shamba. Wa wundi w'umucuti wiwe aje kuraba akavyakira, muga je nkumva umenga biriko birangora. Muga mu mutima nkozemwo birankorako, ntangura kumva ibigumbagumba vyanje biriko birakogwako, ntangura kurira ndi muri yashuka wifutse. Ego nifutse utariko arambona, ntangura kurira, ntangura kumva amarira menshi kuko bari bavuze ku bijanye nuko Kristo mu mishishago yiwe ariho twebwe turonkera gukira ingwara. Ntangura kumva bavuze urupfu rwiwe ko bari baje kurukorako, bavuze gupfa kwiwe je sinabwigere numva umuntu asobanura ibintu bijanye n'urupfu rwa Yesu. Hanyuma ndumvise umuntu abisobanuye, hanyuma no mu mishishago yiwe ko dukira ingwara cyane numva ko ubwo buzima bwanje buriko sindi ngene bwabaye uwo mwanya. Hanyuma niko gutangura kurira, ntanguye kurira rero sinashobora kwifukura uwo munsi, mugabo ngira amarira menshi cyane, muga ntazi ikindiza. Rero ubwo rugendo rwanje rwo guhura n'umwami uwo munsi wa mbere wabaye uwo. Maze kubo rero haciye haguma haza abantu bano mu bitaro baguma baza gusuhuza, baza kuvuga ibya Yesu. Haciye haza umukozi w'Imana yitwa Sostene, nawe naje kuvuga ubutumwa mu bitaro, yari muri eglise ya Giriza des Anges. Hanyuma aje kuvuga ubutumwa ho naramwumvirije, naricaye ndumviriza aravuga ibya Yesu, aca arasengera abagwayi. Rero ubwo rugendo rwanje rero rwo kwizera umwami naho rwaciye ruvyukira, naho rwaciye rutangurira, canakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ca ndamwizera. Rero nuko vyagenze ico gihe mu bitaro. Warakiritse umwami n'umukiza, uvyumviye ubutumwa bwiza mu bitaro. Mbega none Eric ico gihe aheje kwakira umwami Yesu ari mu bitaro umva aracagwaye, vyavuye bibandanya gute? Nari nkigwaye, nari navuze ko nari ngeze kuri programme yo gucibwa amaguru, kuko niyo etape yari isigaye. Yari amaguru yose mbega canke kwari kuguru kumwe. Ndibuka hari umwana twatugoranye yitwa Karinde, yaragwaye wewe amaguru yose. Wewe byari ikibazo. Twashika babiri muri ivyo bitaro bafise iyo ngwara. Rero mugabo uwo mwana w'umukobwa we yaragwaye amaguru abiri, jewe nari ngwaye kumwe. Hanyuma ico gihe ama examen amwe ngaha mu Burundi byaragorana ko aboneka iyo ngwara, bamwe bakaja kuyakoresha hanze y'igihugu, muga twebwe ntivyatworohera gose, urabona ibintu byo gusohoka igihugu ntivyari vyoroshe. Hanyuma jewe rero maze guhabwa iyo programme yuko atakindi gisigaye ari kunca amaguru, naciye mfata akajya ko gusenga. Ico gihe nsenga ivyo ntazi gose, mugabo muri urwo rugendo rwo gusenga, kwera uwo muntu twari tugwaranye yarasanzwe akijijwe, twarasenga mu ijoro. Hanyuma yararonka amashitsi wewe benshi baza kumufasha gusenga, nanje sintangura kumva ko nosenga. Batangura kutwigisha ijambo ry'Imana, hari abantu bitanga vraiment bakaza kutwigisha ijambo ry'Imana. Ico gihe ntangura kunezerwa, ntangura kumva ko Imana ikiza ingwara, imaze guharira ivyaha gusa, imaze kuraho ryashavu, imaze gukuraho Jesse nibagira umuntu yankoreye ikibi, naca ndabigumana. Naho nakubwira ati naho nzosaza nzobigumana. Numva wa mutima wa bwa bukoko uratakaye, ntangura kugira umunezero. Rero aho niho naciye ntangurira rero urugendo rwo gusenga. Maze gusenga
harageze igihe rero ya gahunda irashika noneho baranshira kuri programme yo kuzonca ukuguru vya vrai ntibabivuga kera ntibabwira umuntu ati tuzoca ukuguru barabihisha mugabo bakaca bahamagara umuvyeyi bagaca bamubwira ivyabaye baca baramuhamagara baramubwira ko ikintu gisigara gucika ukuguru kubera ingwara vyanse kandi amagufa yose yamaze kwandura atabundi buhinga. Ico gihe rero papa wanje yaragize umubabaro mwinshi aragira stress ziteye ubwoba ko yumvise ko agira banca ukuguru mugabo barabimbwira je babimbwiye narafashe akajya gusenga mugabo harimo umwanya mutoya w'ama examen babanza gukora je ndabareka barayakora muga nguma nsenga saba Imana mana sengera mu bitaro nyene yego ndi mu bitaro mana kwera iki ubuzima kwera kwemeye ko wanca ukuguru nari ndakwizeye heraba mana kugwa rukundo nyene uraza umuntu wa mbere yizeye mwama bafitiye Imana ibana nkarira umwanya muremure cyane ndiko ndirira Imana ko yo ntabare kangirira ubuntu n'ikigongo mugabo byukuri sinavyumva sinabibona ivyo ari byo ngene biza kugenda hanyuma ndibuka ko numvise ijwi iryo jwi ryaje muri jewe ricari nkura uriramwe ati va ngaho mu bitaro ugende ufate iminsi 3 uri gusenga hanyuma wisonzesheje hanyuma ibisigenzo kugira ivyo ari byo jeje ndatoroka ibitaro ntibamenye nagiye kuko bari basanzwe bazi muhira barabimenye ego muhira barabimenye nari babwiye ko naho nagiye gusengera hari hafi yo muhira hariho urugo twabana mu Kanyosha ubwo rugo rwariko igicaniro aho rero niho naje kuhava nza gusaba gusengera aho twari tugeze mu 2004 mu kwezi kwa 4 aho rero murumva ko kuva mu 1998 ndi mu bitaro no kuvuga ko imyaka yari imaze kurenga 5 hanyuma candaza ngaho ndumvira Imana wo mu mama ndamubwira nti jewe nje gusenga iminsi 3 hanyuma ndaza nja mu gicaniro umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ku munsi ugira gatatu haraba ikoraniro ry'abandi bantu baje gusengera ngaho hantu ndababwiye umutwaro mfise ndababwira ibibazo mfise ngene bimeze byose twarasenze pe umunsi twaririrwanye gushika mu ijoro tiko turasenga aha rero ni Imana yakoreye igitangaza aha niho naboneye Imana ikora mu buryo burenze uko abantu bashobora kuvyimvira tumaze gusenga naratashe muhira mugabo ntashe muhira nta kintu na kimwe cyari cabaye cyari cahindutse numvise cakoretse najyaje sinasubira kuryumva hanyuma nari maze 3 jours ndi mu masengesho nisonze ceje nafungura urumva nafise n'intege nke z'umubiri muga ntashe muhira hari igiti c'ikigazi harimo intebe yari munsi ndicara n'umubaro mwinshi n'ubuto bwanje bwinshi nariko ndaririra cenangura kubwira Imana nturakoze Mana ko wambwiye ko nza gusenga mugabo simbona ibyakoretse nta kundi ndakwizigira bya bintu nyene ubwira Imana nta bundi buhinga wabikunze vyabaye wowe yaba ukuguru kwanje bagera guce ntangura kuvuga ibintu bya gutyo nimuga nzokwama ndakwizigira nabo baguciye nzokwama ndakwizigira ncicaye munsi ya cagiti c'ikigazi niho numvise umuriro mu kuguru numva umenga haduzemo ibintu binjya kuko ukuguru bakuyemo igufa ko ari bikomere kinini n'amameshi menshi batsindagiramwo bijya ibintu bita amameshi hanyuma kwari ukuguru kwava cane ubundi baguhindurira pasuma kabiri mugaje nari maze imisi 3 badahindura pasuma urumva ko byukuri ko kuguru kwaba kwameze nabi rero mu mutwe cyane bwirane ubuho kuracitse nkiri mu nzu hari mu docteur rero twatinya yitwa Karayubu muri Rwakarete asanze witwara nabi yagukarira cyane jeje ndavuga ni ukuguru gucikiye muhira ubuho baranyica numva umuriro mwinshi muga muri uwo muriro numvise cyane umva no hagaza no kwega n'inzara ndafata sinaringitinya ko rero mu myaka irenga 5 uri mu bitaro hari ibintu tabugitinya babonye imikasi myinshi nabonye banje nakumbaga inshuro nyinshi hanyuma ndafata bya bintu ndabizingurura byose ndabizingurura nkiriko ndabizingurura numva birushije kunjya uko byanje niko nazingurura hanyuma bya bicompress ndabishikiriye byari byuzuye amaraso n'ibiki mugabo yumye numva mfashe bya bintu ndabikwega ndabimatuye bicemera nk'igiti kivunitse no pace
ndabikuyeko ndavye hamwe kuri ca gikomere sanga ca gikomere cose cumye hasigaye inkovu ata kintu na kimwe gihari ata amaraso ata kintu na kimwe. Aho rero igitangaza cabaye sinamenye ibimbayeko kuko ico gihe sinahonyora hasi nagendera ku mabekiye kubera ukuguru kutashika hasi neza. Nuko igitangaza cabaye gikomeye ngaha hantu navuye hasi nsimba je no kubera umunezero beke sinazibuka ko ndazifise ntera niruka mu nzu papa wanje yararyamye kuko umunsi yari merekredi je nari mfise rendez-vous ya vendredi kubanca ukuguru cansanga papa araryamye nkoma induru ndi muri salo ni jewe Imana irankijije Imana irankijije Imana irankijije ndabivuga cane ariko kumwe nabo tuvukana babiri twabana abakobwa babiri twavukana nakuba induru cane gose ni Imana irankijije Imana irankijije. Hanyuma papa aravyuka mugabo mu kuvyuka ko yibaza ati afise umubabaro wuko bazomuca ukuguru ejo ateka ndamuhoze ndamufasha. Avyutse asanga sindiko yama band hariho n'ikindi ikintu cari ku kuguru kwanje bita terre plate kimeze nk'igisima kitugaye hose mugabo camfasha kugorora ukuguru asanga nagitaye naco nagitaye hanze jewe ndiko ndasimbagurika muri salo ca gikomere cose cumye abiravye aratangara avuga ati ibintu ntibishoboka. Ako kanya twari kumwe n'abakobwa tuvukana babiri nabone barumirwa bavuga ati ibintu ntibikunda. Hanyuma rero ikintu cabaye muri iryo joro gitangaza abo bana tuvukana n'umuryango aho nyene baba bizeye umwami baravuga ati Imana igukijije natwe twumva twoyizera barakizwa barakira Yesu umwami n'umukiza ko igitangaza babonye. Hanyuma barashishikara n'uno munsi n'abagore b'abakozi b'Imana baraca senga kandi barashishikaye. Mu muryango wanje wahavuye wandukirwa n'ivyo agakiza biciye mu gitangaza Imana itanze ikoze kuko vyanyeretse vy'ukuri ko Imana idakora igitangaza kigamije umuntu canke ngo giherere ku muntu gusa muga igihe cyose nkuko tubibona muri Bibiliya yakora igitangaza kugira ngo abatizera bashobore kwizera umwami. Rero je gukira kwanje uko kuguru kwatumye abari hafi yanje hari inshuti hari n'abagenzi banashaka baciye bizera umwami Yesu nk'umukiza mu buzima bwabo. Nuko vyagenze gushika ngaho camba nakiza nkiza uko kuguru gushika n'uno munsi sindasubira kumva n'umusonga n'umunsi umwe ngo gusure kungora n'agapira ndagakina na siporo ndayikora atangorane n'imwe. Mbere harimo n'igitangaza cabaye noca nshaka nkagirako maze gukira numva navye programme ya vendredi iyo kubagwa baguca naciye ngenda muri biro kwa Dr Karayuba kuko ariwe yarasanzwe nkurikirana jeje ndamusanga muri biro arambwira ati wewe sindakwakira ko mfise gahunda ndende ati genda dufitanye gahunda ya vendredi cyane ndagusanga muri chambre. Ndambwira Dr ndakwinginze nyumvirize iminota 2 gusa uheze wumve ivyo ndiko ndavuga. Acambwira ati icara ngaho ndakumviriza ati rega Dr je nakize kandi utari kuri beki numva nabone kumbure ntigeze abona ko nari kuri beki mugabo avuga ati vuba ivyo uri kurambwira nibiki wakize wowe ati programme yawe nejo ivyo mbwira reka we nejo nabwo nakize mwana sese ndamubwira ati je nakize meze neza. Acambwira ati ryama ngaho gatandatu rawe nani wari ugifunze azi nari ngifunze ikintu na kimwe gusa urumva nawe kubera nambaye ipantaro urumva ntavyo yari karabona cyakora gusa byaramuteye amakenge ndiko ndabivuga acavuga ati ryama ngaho ndabe kuri ico gitanda cyenda ryama ku gatanda. Hanyuma arafukura ukuguru ntiyashotse bitahura avuze ati no ibintu ntibishoboka vyagenze gute. Wa mwanya yari afise muremure acarabanza aravuga ati reka ndakumvirize rero numvise ivyari vyo ndamubwira ido n'ido ingene vyagenze ingene maze 3 jours ntakiri muri rakarede. Hanyuma Imana ikankiza byaramutangaje ikintu cyamutangaje gusumba ibindi bintu byose. Yaciye andungika mu radio andungitse muri radio kugira bapime igufa asanga amakrishe yerekana ko mfisemo tibia na perone byose bimeze neza na tibia bakuyemo byose na tibia bakuyemo irimwo kandi aho nari mfise amakrishe atarenga y'isomene bagize mu examen bankoreye kugira barangine amagufa ameze mugabo bageze kuri abakrishe yanje basanga iriko tibi basanga na perone byose birimo.
bo byaramuteye kuvuga ati ibintu sinabitawe ibyo ari byo byabaye muga ndiko ndamushingira naye ashavuga ati mwana imana wasenze niyo ukuri genda ushishikare usenge iyo mana nyine bo abantu bose babonye izo kishishi zibiri kuko ndazifise nuko zimwe kare za kera zitabona muga nk'izo z'inyuma gatoyi ndazifise ntibatahura ingene bigenda ingene bashaka gucika igufa bakarikuramo bakarita pe hanyuma n'amakisha akavyerekana hanyuma mu nyuma bagaca basanga iryo gufa nyene ririmo yego se biri gufa barambwira ko randi umwana ko rizokura rigasubira gufatana mugabo gufatana mu minsi 3 urumva ko kitari kintu gisanzwe rero nuko byagenze gushika aho nkize abashimira Imana docteur abibonye baca baranancura no mu bitaro ndavayo turasubira mu muryango nanasubiye mu muryango hanyuma kuwa gatanu umunsi wo gucika ukuguru je nari nagiye gushinga intaye muri ca gicaniro twasengeyemo ca ndabashingira intaye ko twasubira gukorana kuwa gatanu ndababwira igitangaza Imana yakoze hari benshi basanzwe babizi ko ngwaye rero Imana icishishikara kwirekana nabone baratewe intege barose ivyizigiro kandi abantu barushije kwizera Imana mbere n'umwami Imana twongera benshi bakizwa muri ubwo buryo amen murakoze cyane Imana ni nziza yaragize neza kubakiza amen ikabakiriza umutima ikabakiriza umubiri irakiza n'imishaha y'abantu benshi kubyo kubakiza ingwara ndashaka kumenya Rike inyuma y'ico gitangaza igitangaza vraiment kiri extraordinaire ari gihe umenga ari igitangaza kinini igitangaza gitoyi muga icumbise coco bakananira abahinga ni ikintu je nibaza yuko mu bintu bibaho mu buzima hari ibintu bigushikira kwa ndamvuge ngo buratakaye Imana rero yerekana mu buryo bw'igitangaza ku bwanyu hoho biri eko birashika ku mutima umuntu ukavuga uti ibi birabaho oya ni makanda byibonere nimwe ngo ni makanda byibonere mugabo nashaka kumenya Eric inyuma y'ico gitangaza inyuma y'ubwo buzima Eric yabandanje abaho gute mu mwami mbega iyo Mana yizigiye uno munsi aracayumva uko yayizigiye murakoze nibyo kuri Imana yarakoze igitangaza kandi byumvikana ubuzima bwanje bwarashishikaye kwizigira kandi kubera ivyikoze ubwa mbere sinashishikaye mu muriro mwinshi w'ikirenga muri ubwo nyene mugabo gusenga no kwizigira byarakomeje kuja mu isengero kwera urumva mu nyuma navuye mbatizwa ndaja mu baririmbyi ndaririmba nyene ndambwa naririmba kwera mvuga nti Imana yakoze igitangaza yarankijije mugabo je hari ikindi gitangaza nshima nabonye ari igitangaza gisumba ico ni igitangaza cyo ko navutse ubwa kabiri Imana yahavuye mu mutima wo kumva ikindi gitangaza kirenze ico gukira indwara aho Imana ishobora kuvyara umuntu ugira kabiri aho rero nico gihe nageze gutahura inkuru byo kuri y'agakiza inkuru ya Yesu urupfu rwiwe umusaraba wiwe n'ivyo yakoze ivyo bimaze gutahurwa neza mu buzima bwanje noneho yahavuye iba cyavuye kibi gitangaza numva gisumba ivyo je nari nabonye kuko urumva nama nimvira iyo nza kubandaniriza muri bwa buzima bumwe nari mfise bumwe bwa yanzigo nariko ndakurana ryashavu nariko ndakurana ubwa bujyaja bwari buhishije mu mutima wanje ndakwereka ko menga turi kumwe tutari kumwe byari kuba mbega je mbangeze hanyuma sivyo gusa harimo n'ibindi bivukira muri uwo mutima w'ikinyabyaha muko Imana inyereka ko nari mu bishana imaze kunyereka kubibwanje n'ingene yankijije n'ingene yantoranije cyane umva ndanezerewe ati rero wowe uko banana n'Imana gute nakomeje kwiyizigira hanyuma ikikomeza kumbera umwizigirwa muri byose iby'agakiza byacishikaye gutahuka buke buke mu buzima bwanje maze gutahura iby'inzira yiwe y'agakiza nifatanya n'abandi mu ishengero ryizera umwami hanyuma ntambukana nawe buri munsi kandi arushirizaho kunkiza bya bindi byose yarabinyambuye uwo munsi sindere kwishavu abantu mbere bamwe baranatangara babonye nshobora kuba ndi umuntu
asigaye afite kwihangana Imana yabivyaye muri jewe kuko Erike ntagishwana ego simvuga cyane bya Yesu yarampondaga reka mvuge nka wa wundi yaramaze rya shavu aramara kwa kuvugiraho ikintu cyose mbonye ahubwo ashiraho intango nshasha y'ubuzima ubu munsi rero na Imana nyuma y'ivyo byose yarampaye umuryango ubu dufise abana 3 n'umuryango hanyuma abana tubanye nk'abavukanye ndabibonera hehe ndabibonera mu muryango ndabibonera mu kiganiro tugirana n'abana ndabibonera mu kiganiro tugirana n'umupfasoni wanje ndabibona mu kiganiro tugirana n'abakozi kuko uraze ko abakozi kenshi iyo bakoze amakosa duca twerekana ishusho nyine gukara no kumwereka nyine ko umukariye mugabo jeho ntibyavuye bishishikara gutyo je ntivyabandanije gutyo ahubwo byavuye bivamo guca bugufi nkabanza kumviriza umutima Imana iriko irampa kanatsinda Paulo arabivuga mu gitabo c'abanyefeso yerekana uruhara rw'umuvyeyi n'umuryango mbese n'abakozi ingene babwiza kubana na bashebuja rero byaramfashije muri ubu buzima uru rugendo ndashimira Imana ko yagira hindura ubuzima bwanje kandi nanone kirikira bushishikaza kubuhindura bya bindi byose bya kera ubu byose byambereye bishasha ubundi mushasha ubundi ko ntamukana n'Imana gushasha yeke kumenyereka ku munsi n'urugendo dushishikara gushika ku kwiherezo ego urakoze cyane Erike araryohewe Imana Erike nikihe cifuza nibihe byizigiro biruta ibi yarakize ingwara umwami Yesu yaramwiyeretse yaramuhinduye yaramukuye mu za kameremere yaramuhinduye mu buzima bw'igitangaza uno munsi arayizigiye arayikunda arayinezererewe mbega nibihindi byizigiro mufise inyuma ya buno buzima novuga ariho ibirengo bitatu novuga bijanye n'ivyagakiza ni twarakijijwe mu buryo bw'ico twiteza ico gihe nigihe twizera umwami Yesu ni ikintu ariko ndavuga kigira kabiri turiko turakizwa dushishikara gutunganywa rwose buri munsi buri saha tuzokizwa mu buryo burundu bwuzuye nivyizige dufise umunsi umwami yaje gucungura ishengero aho tuzobana nawe aho tuzonezeranwa nawe mfise ivyizigiro ko nzomubona muri kazoza singikekeranya singitinya urupfu singitinya ibyaha singitinya iki kuko yamaze guhishurira ubuzima bwanje inzira y'agakiza kiwe mfise ivyizigiro ko tuzobana nawe ubu niyo munezero mfise umunezero wo gukira ingwara warabayeho by'ukuri urahera umunezero wo kutabura ko navutse ubwa kabiri uwo turacari kumwe ariko kandi mfise umunezero n'ivyizigiro bidashira bimbwira ko nzoja kubana n'umwami aho niho hahagaze ivyizigiro vyanje donc vyari byose wamenga byari kunkikuza bikambuza amahoro canke bikantera ubwoba muraze ko benshi n'ubu tuguma tuvuga ati mbega je bizogenda gute nzoja mw'ijuru gute mbega je nzorijamwo tugakora utwigoro twinshi tugasenga tugatanga ibyacu mparumva n'abagiye ku misozi ngo kumurindirirayo mparumva jewe rero ivyo byose yaciye bikubiraniza hamwe bimpamwe amahoro kuko Bibiliya ivuga ngo yitimanye umwana wayo izoburite no kuduha ibindi byose muri we rero nivyo vyizigiro vya kazoza ndabifise ko ariyo agakiza gakomokako hanyuma ikindi naco gihambaye Bibiliya ivuga ati nitanga gukunda no gukora ivyo ishaka ubu rero ndiko nshishikara mu rutonde rwayo ici vyaye mu mutima wanje kuko abaciye bayakunze ici ndongoreyemwo mu buzima bwa misi yose mu kibano mu kazi eka n'ukuri ntabwo wangifise kuko nkora nizigiye uwo nta muntu nkiraba nta muntu ngitinya ahubwo nkora nizigiye uwo kuko ndindiriye kugaruka kwiwe ngo tubane amahoro amen yego ikibazo ca nyuma kugesha dusozana kino kiganiro ni ikibazo kivuga ngo Eric ubuzima bwiwe murumva yuko bwizwe n'ibitangaza Eric ntiyashikira uwo mwami Yesu ikibazo kimwe azomubaza cyo bari iki Jeni yaza ko ntibizokoroha kumubaza kuko Paulo we arabivuga neza ati ico gihe nta kintu na kimwe muzobaza kuko kubana nawe bizobinyisha ibibazo byose dufise kumbura abantu benshi bavuga ati je munsi no mubona no mubaza uku ati gituma yagize uku nuko
mugabo jewe numva ikibazo numubaza numva numubaze gituma yankunze jewe nari mubi cyacu nyine n'ingene nico cyonyine numva novuga numubaze guhitamo umuntu nkanje w'umunyabyaha nkanje atakurondeye atakantu na kamwe yakoze kugira ngo ariko ukamuhitamo ukamucagura icenda cibutse nice numva kirenge ubuzima bwanje nice numva gitangaza numva novuga kuko aha niho ngeze numva umutima wanje usukwa numva nogaruka imbere yayo naho noba nadende kwiwe nkibuka ico ndayigaruka imbere numva noyikubita imbere ijoro n'umurango kavuga ni Mana ndaguhimbariza ico wakoze mu buzima bwanje n'igitangaza kuko birivuga ngo byari bisanzwe gupfira umugororotse mugabo ni wiyumvire gupfira umunyabyaha kwigura umuntu mubi atakunze Imana atayironde mugayo kamusanga numva rero umenga nice kazi nzoyibaza kubera ko hise mo jewe nsagute mezuko ariko kancagura ukangabira ubwonko bwawe nimbabatse zawe nico numva rero nukumva rero nzoyibaza ego urakoze cyane ku ntaye yawe iryoshe ku ntaye yawe yedifya itera intege itera intege abari mu bibazo itera intege abagwaye itera intege abibaza yuko ubuzima bwabo bwarangiye murakoze cyane ego ndabashimiye cyane mwami se bahezagire akomeze kubana namwe mu buzima bwanyu bwo muriko murajamwo uri kwa gukomeza kumwizigira no kumukunda no kunezererwa ivyo adusaba mwakoze namwe mwese mwako murakurikira no ntahe abari mu bibazo abari mu bibazo by'indwara mu bibazo bitandukanye umwami Yesu aracari ku ngoma ivyo yakoreye Eric none umunsi aracabikora nta munsi numwe arigerera adutererana kandi umwami Yesu ntiyibesha ntanatana mu rudubi umwami Yesu arakiza igihe cawe isaha yawe niyagera azoguserukako kandi azokugirira neza ico usabwa ni kimwe nuko mwizigira ukaguma umusenga ukaguma ufise ibyizigiro biraba kuri we gusa ari we wenyene buhungiro bwawe ari we wenyene mahoro yawe ari we wenyene munezero wawe ibisigaye ubimurekere ibindi byose turavyongerwa ariko ico nico tusabwa nuko mwizigira mwakoze mwese mwakumara kurikira kino kiganiro ubuntu bw'Imana bugwire mu miryango yanyu no mu mitima yanyu umwami Yesu abahezagire